Dufatiye ku itangazo ry'Ibanki Nkuru y'Igihugu ryo kuwa ndwi Ruheshi umwaka wa 2023 rihagarika inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 vy'amarundi zakozwe kw'igenekerezo rya 4 mu Kakaro umwaka wa 2018 gukoreshwa mu Burundi, ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano butegetse baburamatari n'abajijwe intwaro muri rusangi kumenyesha abenegihugu bose iryo hagarikwa, bongere babibutse guhinduza izo noti nashasha guhera ubunyene kugira ntibazoje kurundana wa munsi w'igenekerezo rya 17 Ruheshi ico gikorwa kizorangirirako. Abajejwe intwaro bategetswe kandi guhimiriza, kurarika no gukurikirana abenegihugu bose bafise n'izo noti kugira ngo bose bazihinduze na zishasha mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana abegereye, ata noti nimwe isigaye. Abo bajejwe intwaro basabwe gukorana n'inyamiramabi mu runani kugira umwenegihugu ahabwa amahera mashasha angana na yakera ajanye guhinduza, ata muntu yitambitse hagati yiwe n'abamuhindurira izo noti. Ubushikiranganji bukaba buboneyeho no kumenyesha ko itangwa ry'impusha zo kugura begeranya ivyimburwa mu ntara ribangiriwe guhera uyu munsi gushika ku igenekerezo rya 20 Ruheshi umwaka wa 2023. Guhera uyu munsi harekuwe gusa abagura ivyimburwa bike bike vyo gufungura mu ngo zabo. Uwuzofatwa ariko aregeranya ibifungurwa nk'ibigori, amasaka, ibiyoba, umuceri, ibiharage n'ubushaza imbere y'iyo tariki ya 20 Ruheshi umwaka wa 2023 azohabwa ibihano ruhasha. N'uwujejwe intwaro canke umutekano azofatwa atazofata ingingo zibereye zo kubuza iyegeranywa ry'ivyo vyimburwa twavuze, nawe nyene azohanwa bimwe vy'akarorero. Bigiriwe i Bujumbura igenekerezo rya 8 Ruheshi umwaka wa 2023 n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, Niteretse Maritino.